Yes awuzozira nditeguye tuzojana nkwitwa umwami wanje imbere yawe cikumwana ndinda muri intambara kuko ndaneshwa sanaya fata ikiganza shaka ko tujanaya muri rugendo sinifuza kwijana mu kiganza ciwe hari ubutwari harimo no kunesha jewe sinkitinya kuko ngerana n'ubunesha uyo niwe mwami wabami Yesu niwe mwami wabami muri we hari ubuzima butagira n'umwijima reka gutinya ngwina dukiza imiti niwe soko rimara inyota Okay, ndabaramukije mwese ndamukanyo ni yindi tuvuga duti mugira amahoro aho muba mwubahiwe mwese aho muri hose bakunzi ba Burundi Kingdom TV abari mu Burundi abari mu mahanga abari muri za Amerika abari muri za Europe Asia n'ahandi hose tubabwira duti Imana yo yabaremye nibaho umugisha ibahezagire cyane ibintu vyo ngaha vyamara ibintu vy'amavuta vyamara ibintu bihezagiye cyane n'uyu munsi nyene nta kintu tuza kuyaga cyane kuri bajya baririmbyi musanzwe muzi baririmba indirimbo z'Imana nyita Formidable canke Tonable ndazi ko wamaze kugira subscribe wamaze kugira comment so kuturaba gusa ndazi ko vyose wamaze kubikora uraza kutugira ati kiganiro vraiment twumvise ko gihimbaye no gusaba yuko togenda nuko gumuraba kugira ngo ushobore kumva ivyo tugira tuyage mu kanya n'ibintu bidasanzwe kuko n'umuntu twatumenye ntasanzwe ndakuramukije bro ndabaramukije umeze bien ebana je ndashima kabisa ebana nanje ndakubona umeze neza karibu muri BK TV yego murakoze cyane yego ugishika ngaha ikintu cyambere caguhimbaye ni cyahe ugishika ngaha muri BK TV ngicinjira muri BK TV nakiwe n'akayaga keza cyane ndabona ahantu hasa neza cyane gose TV nziza cyane gose yanyohe kabisa ikintu ico ni ikintu caguhimbaye cyane icakubabaje naco oya muri BK TV sinovuga ko ari cyamba baje kuko nasanze ari ibintu by'amavuta urakoze cyane okay umuntu turi kumye hano rero ninde muri rusange umuntu ari ngaha umutumire uno munsi mwashoboye gutumira ku mazina banyita Balui gisigura iki muri rusange Okay, Barui ni izina abantu benshi bafite uko makenga kenshi abantu benshi bakunda kumbaza mbere Barui gute kubera kwise Barui. So uno munsi nakajyo ndose kugira ngo nshobore gusigurira abantu bariko barumviriza kino kiganiro. Barui rifise insobanuro kandi nziza cyane gose. No kuvuga ngo iyo ba itangura ni B amagakurikira izina ry'uwanje abavyeyi banyitse ari ryo Louis umva rica riba Barui rero iyo ba ni abantu bakeneye kumenya cyane gose iyo ba isigura ngo yavuye ku izina rya papa wanje yitwa baca mugwango imbere yo kwita rero izina y'iryo naciye nturi rya ba bisigura ngo ni fils do baca mugwango iryo zina niwe wagiyise canke iryo bakwise amazina banyise ni Louis ariko jewe ubwiwanje izina nihaye ni Barui niryo wihaye muri gospel ni vyiza ko umuntu muri gospel yiha izina canke ni vyiza yuko abantu bari mwita bivanye n'ibikorwa akora mu bisanzwe je kugira nkore gospel sinatanguye gukora gospel nkitangura umuziki nabanje gukora umuziki wisimwe twita ko ari profane rero iryo zina naciye mu makuru menshi mu magroupe menshi iryo zina narihawe sinzi woba umuzi umuririmbyi yitwa Barui yariri unga mu Kanyosha yari umuririmbyi wa kera cyane gose maze kuza rero muri music nje gukora profane baciye banyatira iryo zina nanje cyarifata uko nyene camvuga ati Barui casanga rifise na signification nje gutanga ari ryari indi nyene nababwira ati Barui fisi do baca mugwa okay mwamaze kumva rero turi kumye muri BK TV yitwa Barui mumvise yuko iyo ba yavuye ku izina rya pere wiwe canke se wiwe Louis nayo ngo ni izina asanzwe afise asanzwe yitwa Louis niryo zina ryiwe ry'amavuko okay Barui kuri wewe gospel niki kuri jewe gospel novuga ko ari uburyo bwo guhimbaza dukora turiko turakoresha amajwi yacu mu kuririmba duhimbaza Imana yacu wavuze yuko wigeze kuburirimba profane wigeze kuririmba izindirimbo bavuga ngo ni indirimbo z'isi hanyuma uraja muri gospel icagutumye ivya muri profane uja muri gospel ni giki ubwa mbere bwo yoba nka histoire ndende ariko ndashobora kuvuga gatonya icatumye nja muri gospel mu bisanzwe je nakuriye muri Sunday school vya bindi abana bakura ugatangura guca ubwenge ugasanga uri muri circuit y'abagenzi kanaka ni nayo mpamvu jewe ntagiye kure y'ikibazo mu mbajije en fait jewe intumbero y'uwanje no kugira kandi nigishe n'abajene bakiri mu vyisi rero no kuvuga ngo jewe maze kuba ndi narakuze nkaca ubwenge bimwe wisanga muri circuit y'abandi bagenzi bimwe bakuvuga ngo esprit de groupe narasanzwe nagize iki naraguye kandi kare nayo nakuriye muri Sunday school mu bikini sanga ndiko ndirimba mu makuru za profane zimwe twita indirimbo z'isi kubera iki abagenzi ariko mu nyuma sanga kubera
kujya kuntu batwigisha twe tukira abana muri Sunday school nari mfise isezerano nari naragize ndabwira Imana ati jewe ndashaka yuko nzokuririmbira kubera rero mu mutwe wari yo music chansanga ntwawe n'abagenzi muri music jewe ntashaka ariko mu nyuma ndagaruka ndibuka yuko ico nari nababwiye Imana we ko kuzoyiririmbira niho nagaruka mu bikorwa by'Imana uravuga ati ndangura igikorwa c'Imana muri profane hoba hariho umuziki wigeze gukora canke waratamba gusa muri profane jewe narakoze ariko byari bya bintu bya kera indirimbo zidashobora kuja kuri YouTube ariko narakoze indirimbo zitari ngo uko je narasanzwe nararimbye no muri Rap Nation jewe naragiye muri Kajeta naragiye muri Kajeta imye ya Fabulous naragiye muri Kajeta mvuye muri Kajeta nkicinjiramo rap warakubita bien Jen nari umurapere kabisa asara arenze nari umurapere kabisa maze kuja muri Kajeta sinatevyeyo naciye nsanga hari ibintu by'amakonflict biriko biraba canjana n'abandi bagenzi twari turi kumwe mu yindi team izo conflict zari muri Kajeta business zari muri Kajeta canja mu yindi team yaciye yikura muri yo Kajeta yitwa Voix d'Unité ariyo Voice of Unity naciye nja gukoreramo bose nabo nyene baririmba profane baririmba profane hari abantu bakunda bavuga ko abarapere akotsi bagakwega we waragakwega bivanye na esprit de groupe jewe naraguye kabisa ndagwa sinovuga ngo umwotsi narawukweze komutera ariko par iyo esprit de groupe niko navuga rimwe naravyumvirije naravyumvirije mpamvu nakubwira ko je naye naguye Imana isinye ko wahindutse ndibaza yuko nawe uzoshobora guhindura abandi ariko urumva ko muri profane warayigiye murayikora ubu uri muri gospel ikintu witeze kuzokura muri gospel utaronse muri profane n'igiki ikintu ushobora kuvuga nuvuga ko cakamaro nakuyeyo ubwa mbere jewe nkiri muri profane nkitangura muri Voice of Unity muri Kajeta nari umuhapere nari umuhapere niho nagenda muri Rap Nation team yakorera kuri Cedilac ngiyeyo niho babona yuko mfise agatara jewe nabafatira amarofre muri Rap Nation niho naciye mbona yuko mfise tara yo kurishobora kurimbana ico twokwita atari rap gusa ndabona yuko nubwo bompa ibindi bintu nshobora kuririmba style zose zitandukanye R&B ndabona yuko R&B nshobora kuyiririmba ndavuga ati ikintu nungutse nuko ubunye nagiye muri gospel ndonka n'abantu bashobora kumfasha kugira ngo shobore gutera imbere mu bijanye na R&B kandi nari umurapere gusa gospel n'ubutumwa bugufasha gusa gushikiriza ubutumwa bw'Imana canke n'akanoti uragashakamo mu bisanzwe tuvuze amafaranga ntawe uyanga kandi n'uyu muziki dukora usaba amafaranga kugira ngo ushobore kuwukora premier majewe nta management fees mu bisanzwe ukuntu nkora n'udufaranga usanga ngiye ndaronka hirya no hino nkacambika kubera iki mfise igikorwa ngomba gushikako nukuvuga ngo remvuze ati ndakeneye amafaranga nta kibazo amafaranga abonetse vraiment ariko siyo ntumbero yanje n'umukuru nk'ubugize igiteramo worihisha amahera canke nta mahera worihisha ngize igiteramo biravana igiteramo no bangize cyarico hari igiteramo ushobora kuvuga ati ngiye kukigirira abantu ndabasavye amafaranga naje no banihenze ubwiwanje ariko hari ngiteramo ushobora kuvuga ati ndagigiriye nkaha c'est vrai yuko nsaba amafaranga kuko nabo ngiye kukigirisha barafise uburyo nanje shaka banire ugira igikorwa canje gishobore gutera imbere hari umukozi w'Imana twigeze gutumira igihe giraho aratubwira yuko ndamubaza ati birakwiye yuko abaririmbyi baririmba gospel bashobora gutoza amafaranga mu biteramo akavuga yaciye yishura avuga ati ivyo ntibikabe ahubwo n'ababikora niba bihagarike kuko umurimo wo kuririmbira Imana no kuririmbira Imana ati igikenewe yagisiguye avuga ati iyo wakoze concert ya gospel ntibikwiye kurihisha amahera mu kwinjira ahubwo koresha ico giteramo hanyuma mu butumwa uza gutanga mu bikorwa uza gukora muri iyo concert hariho umuntu azavuga ati je naje uherekana isope ndabikintu ushobora guterera mu bisanzwe sinovuga ko yavuze nabi kandi sinovuga ko nyene urumva wafise impamvu yabivuze kandi uvuga ko yavuze neza urumva afise impamvu yabivuze mu bisanzwe nuko vuga ngo avuze ngo abaririmbyi ba gospel nibo saba amafaranga c'est vrai umenga mu mwanya umwe aravuze yuko avuze neza kubera amafaranga mu bikorwa by'Imana umenga siyo twoshira imbere ariko mu bisanzwe uyu muziki twe dukora nubwo ari gospel tugiye muri studio turi hana gace kimwe nk'abari ha profane no kuvuga amafaranga arakenewe rero kuvuga ngo umuntu akoze igikorwa ciza arakeneye nawe ko kimwinziriza kugira ngo ibikorwa byiwe bibandanye bitera imbere ko kumwinziriza nako sukundi kugira ronke amafaranga mu gihe nk'umuntu nka je ntafise management amafaranga angora kugira ndonke ushoboye kugira concert y'amafaranga kugira nteze imbere umuziki kandi nteze imbere ubutumwa bwiza bw'Imana je nibaza kuri je ko atakibazo reka tuce cyane ku mwuga wawe wo kuririmba uyo mwuga wawe wo kuririmba jewe nakubitiye cyane kuri YouTube yawe ndaraba indirimbo ziri kumenga n'indirimbo zibiri kandi ndumva yuko umuntu amaze gukora indirimbo zibiri ntaba ari nke kandi ntaba ari nyinshi ariko biragaragara yuko umuntu abakiri mu ntango y'igikorwa ibintu bishasha abantu bo kwitika ko muri iyo gospel yawe n'ivyara
Bo ibintu bishasha abantu bonyitega ko ubwa mbere n'ubutumwa bwiza buca mu ndirimbo ushobora kuririmba ikindi naco vision mfise je ubwanje mfise vision yuko mu muziki wiwanje nshobora kuwufadikanya no gufasha abana bantaboniko mu muziki wiwanje ni kimwe hongeye ko nikindi mfise cyo guhanura abajene bamwe twagendanye kera nabandi bakiri mu ngeso mbi kubw'ibyo je ndafise nakantu je niyo kumenya n'abajene ndafise na karirimbo nanditse kuva kera kari muri style ya rap nama ndirimbira abajene yo turi kumwe tugombye kuganira kandi abajene benshi hari abajene bamaze guhinduka bamwe dimanche turajana gusenga bahindutse bashinga naye bakavuga ati vy'ukuri umujene arafise vision rero vision yiwanje apara y'umuziki harimo kuvuga ubutumwa bwiza kuzoboshika ku ntego yo gufasha abana batishoboye cyane abo mu bibarabara no kugira ngo shobore kwigisha abajene bakiri mu ngeso mbi nk'izo kunywa ibiyayura mutwe n'ibindi kugira ngo bashobore guhinduka ko barihenze kabisa. Yes bakunzi ba BKTV mwamuvise umuturi kunye ni Balu ariko aratubwira imigambi yiwe cyane muri gospel music muri rugendo gwiwe gukuririmbira Imana canke guhimbaza Imana ariko ngira ngo muhavamye bazati ariko aratuberesha arabashobora kwibaza yuko uri umukomedie barakeneye kumva wikore mu gahogo kugira ngo bemere kuri umuririmbyi. Okay ngo yes awuzozira nditeguye tuzojana nkwitwa umwami wanje imbere yawe cikumwana ndinda muri intambara kukonda neshwa sanaya fata ikiganza shaka ko tujana muri rugendo sinifuza kwijana mu kiganza ciwe hari ubutwari harimo no kunesha jewe sinkitinya kukongerana n'ubunesha uyo niwe mwami wabami Yesu niwe mwami wabami muri we hari ubuzima butagira n'umwijima reka gutinya ngwina dukiza imiti niwe sokore mari nyota. No comments bariko baradukurikirana ngira ngo uraza kugira commentaire muri YouTube baravuga bati uyu mutipe vraiment anaweza hama na manze yige baraza kubivuga ariko je novuga yuko ndumvise voko yawe numva ari hatari flow ni hatari ariko rero reka tuje kuri numvise yuko umurapere urakunda kwibaza cyane kuri rap kuko bakubye ati wikore mu gahugu gacishiramo rap bica byumvikana yuko ukunda rap kandi ukunda kuririmba rap ariko benshi baravuga bati biroroshe kuri uri umuririmbyi uririmba gospel ukaja muri rap na hip hop kuja imbere y'abakristo ngo uri kuraririmba iyo midiyo biraborohera mu bisanzwe tuvuze rap hip hop ni kintu kigoye cyane gose muri iki gihugu cyacu muri gospel hari abantu ushobora kugenda gukoresha uwo mudiyo cyangwa iyo style bayibona nk'ibintu umenga baratangaye abantu bariko baradana mu ngoro y'Imana ari biki ubutumwa bariko baravukoye ariko mu bisanzwe muri monde tugezemwo ifu yo kutujana n'ibihe tugezemwo mu bisanzwe nje kuririmba hip hop nje kwikora mu gahogo rap nkavuga ubutumwa bwiza hari abantu bishobora gufasha cyane bishobora kuba interesse kuri bo bivanye na ya vision y'uwanje office nk'abajene dufate bari mu ngeso mbi nje kubabwira ubutumwa bwiza nciye muri rap biraba motiva cyane gose hari abantu biba motiva cyane bakumva yuko baryohewe eski kumbe ndafise tara niko ndayicisha mu vyisi kumbe noja kuyikorera Imana hari kintu cyofasha rero no kuvuga ngo hip hop cyangwa rap birashobora gufasha tuko tubavuga ubutumwa bwiza hari abantu bishobora gukora aho rurimba mu isengero uramaze kuririmba rap kabona yuko abantu binjiye mu muhemo rap kuvuga ngo turarimbye abantu tuvuze ngo kwinjira mu muhemo keshi biyumvira ko ari ugusinzira agaheze yuko cyane gusa ariko kwinjira mu muhemo hajya mu mutima kumva ko kozwe ko n'ikintu umuntu ari parakora rero kuvuga ngo ndabuze ngo abantu ngo ndarimbye rap ngo barinjiye mu muhemo usanga ari ikintu kigoye gutahura abantu bavuga ati uwo muntu ariko ratubesha ariko umuntu mu mutima niho yinjira mu muhemo bivanye n'ukuntu yakozwe ko n'amajambo turamenyereye cyane ku baririmba gospel yari mu isengero ariko araririmba haragera aho ahibongoza ukabona abantu baradugije ibiga wewe uramaze kuririmba rap kabona yuko abantu vraiment uretse ivyo vyukuvyumvira mu mutima nyene kuko ko mu mutima ngo nibwina abantu badashikayo ukabona yuko abantu bariko barasenga bahagurukije badugije ibiganza ati twahezagiwe cyane kubera muri rap wagize ngo abantu ukabona ati twahwereye ubisanzwe ico kibazo kiragoye cyane gose ariko ndashobora kugerageza kucishura nukuvuga ngo abantu mu ishengero hari habari kategori z'abantu zitandukanye nubisanzwe izi style za rap kubisanzwe tuvuze rap mu ishengero abajene nibo bantu ubona umenga bakozwe ko cyane gose kubera mu bisanzwe nk'abantu babakukuruke bikuriye bo bariko baratangara hari n'abato baba ari n'abantu baba batari ko barumviriza ibyo uri kuravuga bibasha bigeno byo mu bigeno n'ibiki ariko mu bisanzwe abajene bazigiye tugezemo baratahura cyane gose bakavyumva kandi uri kuraraba ukabona yuko hari abantu bari interesse cyane no kuvyo uri kuravuga kandi ukabona ati vy'ukuri bari interesse ku majambo uri kuravuga hip hop na rap biratandukanye na midiho ya R&B ni ibintu bitandukanye kandi benshi barakunda kuvuga ati style canke look
iyo umuntu aririmba hip hop sico kimwe n'umuntu aririmba R&B kubgawe ibintu bivuga kiki ni Baruwi abantu bomwitega ko iyindi look mu bisanzwe nka jewe kugira ngo nshobore kwinjira neza cyane muri gospel naje mfise vision yuko nzoguma ndirimba reggaeton kubera ndafise umuntu nakunda cyane GG7 niwo muntu turi en contact cyane n'indirimbo yiwanje isohotse ndamwereka kunuku navuga ati ni reggaeton niyo nzoguma ngo mugabo kubera nari mfise genre ya rap hip hop ndavuga ati sishobora gutakaza tara yiwanje reka ndabibandanye byose kubera jewe shoboye style zose no kuvuga ngo natanguye reggaeton indirimbo ya mbere nakoze ndasubira ndakora afrobeat ubu naho ndiko ndakora umudiho bitwa trap n'indirimbo izosohoka vuba cyane ya n'indirimbo izosohoka cyane byose mugabe nyuma yaho izo style zitatu ndazihejeje nzoca nja muri afrobeat ngume yose nzosubira kugaruka rero ikibazo barumbagije ati abantu gospel muri R&B na rap c'est vrai biratandukanye cyane gose cyane kandi cyane gose ni kuvuga iki R&B ni indirimbo uri kurayiririmba abantu bashobora kumva amajambo neza cyane gose atakintu kibacize mugabo rap urashobora kuyikora abantu ntibatahure neza cyane ntibumva hari amajambo mwamwe atakara niyo mpamvu nakubwiye ku bantu b'abakuru kuri badanizo style bibagora cyane gutahura ni ukuvuga ngo ugomba gutanga ubutumwa neza nobwira n'abantu uko bakoresha umudiho wa R&B bisigura yuko nawe mukanya bazohava kumva muri R&B yes defo ziwawe ubona nka Baruwi defo wibona ko nizahe mu muziki wawe defo ziwanje nibona ko nta muntu abura kantu nyene nubwo ndazibona ko hari n'izindi ntaza abantu bambona ko ariko nka defo yiwanje jewe nibona ko ndafise defo ya miri muri jewe yuko umenga ndatamba urumva hari n'igihe mva muri studio canke ndiko ndandika indirimbo nkumva umenga ntinangiye kubera iki hariho style ngomba kugumamo iyo niyo defo ya mbere nibona ko sinyene uguma tambata mu manani mu mastyle yose iyo mpamvu nashatse manze nereka abantu yuko shoboye gukora muri style zose ariko style nababwiye shaka kugumamo ni afrobeat muri afrobeat muri iyo gospel yawe ikintu wisangije ubona yuko utandukaniye ko nabandi nica ikintu nisangije jewe ikintu namambwira abantu bose nuko jewe shoboye kuririmba style zose ico wewe uwo kushira muri R&B unacana rap hip hop unacana reggaeton unacana reggae style unachana hatari sana okay imigambi ya ofisi ni yahe muri gospel yakazoza imigambi ya mbere umugambi wa mbere mfise nuwo kuzibona handi hantu atarahunda uyu munsi kubera vision ziwanje nizo nahereye ko mvuga ndafise intumbero intego no vuga sinze ni kinyarwanda nifuza gushika ko ari so twokwita mu kinyamazuru igifaransa vision ziwanje ubwa mbere nukwibona mu kindi kibanza natembere mu muziki urumva nshobora kuvuga ubutumwa bugashika mu mahanga hirya no hino ikindi kintu navuze nukugira ngo nshobore kuzoshika ahantu numva yuko ndiko ndafasha abana bo mwibarabara abana bo nikora ikindi kintu ari cyo ndori ndasaza ndiko ndakora nico kubwira abajene bariko barazimira baja mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi kugira ngo bashobore guhinduka nizo ntumbero ziwanje ni Baruwi gospel hano muri Buja Flavor ibona ku rugero rwahe Baruwi ikuntu ndayibona gospel muri Buja Flavor novuga yuko turi abantu bakumirwa cyane niko je ndabibona mu bisanzwe kubera uri kuraraba no kumbuga ngurukana bumenyi indirimbo cyane zivuzwa canke zishika kure cyane gose indirimbo twokwita indirimbo za profane umuziki wa gospel muri Buja Flavor novuga yuko mu bisanzwe ukiri inyuma twebwe niko turiko turagerageza twebwe baririmbye kugira ngo dushobore kuraba ukuntu twoduza umuziki wacu na yaho muri Buja Flavor kabisa profane ni iri imbere yes mwamaze kumva umwe turiko turasozera ikiganiro ni Baruwi umuririmbyi asanzwe aririmba umudiho wa reggaeton na rap yavuze ko yikubita na hip hop R&B ati nta mudiho numwe umukanga byose aravanga kandi byose arakubita kandi ngo defo yiwe afise niyo nyene ngo niyo kudahagarara hano namwe okay Baruwi turiko turaja kumusoza ariko nshaka yuko mu guheraheza unshusha sana ku mudiho wa hip hop canke uje muri yo trap nyene ubucu duhereza mugabo nshaka yuko duheza ikiganiro wamaze kuduga muri flow hamwe mvuga ati je vraiment nakoresheje umurapere birasara yes ariko rero imbere yaho ndumva yuko uririmba gospel nshaka ungirire novuga nzayikubaza hanyuma cyana ndakivuge nshaka ungirire hip hop y'ibintu wabonye igihe winjira hano muri BKTV ukuntu ucinjira ukuntu wahabonye uvuga ati jewe BKTV meze kunuku muri rap okay yeah on fait ni freestyle
Yeah, okay. Chana. Yeah, ndabahaye mwiriwe umviye story ngira ndabahe mu kanya gato ninjiye muri Big TV sanga ibintu na fresh abantu bari fresh hano muri Big TV. Formidable na wallahi urandyoheye sana uruwa mbere mu buzima numva noryoherwa urampaye amateka ku buzima numva nosara novuga byinshi cyane gose nkumva no yeah, let's go man. Atari sana. Chapeau. Urazi ko hari abantu benshi bikunda kugora ivya freestyle kubera batumva beat. Ariko kubise rap nkiyi hatarimo beat ebazi kubite ko kwera kubita ko zitanu bakuzi ba BKT byo nuvume ngo nashobora kubashimira mwese mwariko muradukurikirana bro ndagushimire cyane nta kantu nibagiye kukubaza washobora kurenza ko akantu norenza ko nuko vuba cyane ngiye kubaha indirimbo ya trap indirimbo nziza cyane gose indirimbo navuze yuko ata management fise ariko indirimbo ngiye kubaha vraiment nudufaranga tw'iwanje nyine kuko ndacari hasi ngira ndegeranya ariko ndashobora gushimira nk'abantu bamwe cyane cyane nk'umuntu nshimira ko kandi nigira ko cyane gose numwe mu bakozi b'impamba house umwe mu bantu bakora amasanamu cyane gose bitansinzi bienvenue umuntu ariko arakora naziza cyane gose kuko indirimbo igiye gusohoka ni audio and video ni indirimbo nziza cyane gose n'umuntu novuga ko ari we yamfashije umuhinyanyuzi yayikoze ni bienvenue umuntu novuga yuko yamfashije ibintu byinshi kandi n'umuntu amba hafi cyane gose ku buryo na music nagombye kuyiheba ariko arambwira turafise tara impamba house yubahwe na BKTV yubahwe Burundi Kingdom TV yubahwe Buja Flavor yubahwe 257 chani 25 jo hanje nuvumenga noshobora kubashimira mwese mwariko muradukwikira ndagushimire nawe bro yego murakoze cyane Juni navuga bati baru garuka kandi hano muri BKTV takwa ni sawa ahanje nuvumenga noshobora kugushimira nazi yuko amaze kugira subscribe sinurize mambo mengi wanyita Formidable to na Vladimir Ciao.